bakunzi bimbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none RTBB muri ko muradukurikirana turabahaye ikaze muri ano makuru tugire tubashikirize aya makuru akabagizwe n'ingingo zikurikira. Kuri uyu wa mbere niho hugururwa ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza bava mu bihugu bitandukanye byo kw'isi. Iryo huriro rikaba riko ribera ku kirimba c'umukuru w'igihugu kiri hariya ikiriri mu gisagara ca Bujumbura, na ibikorwa bikaba vyuguruwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Nta parcelle bazohabwa ariko bakazohabwa ivyo barekurirwa n'amategeko. Iyo ni imwe mu nyishu umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Prosper Dodido yahaye abenegihugu bo muri Gasenyi bafitiye amatongo ari hafi y'ikirimba c'umukuru w'igihugu. Ubukene bw'amafaranga mvamakungu ni kimwe gituma ibiciro bimwe biduga cyane cyane ibidandazwa biva hanze y'igihugu. Byashikirijwe n'umushikiranganje w'ikigega ca leta akavunira akagohe abarundi kucokorwa kugira ngo ubwo bukene bugabanuke. Aya n'ayandi imukanya. Kuri uyu wa mbere niho hatangura ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza baje bava mu bihugu bitandukanye byo kw'isi. Iryo huriro rikaba ryuguruwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi hariya ikiriri ku kirimba c'umukuru w'igihugu. N'inkuru ya Deborah Ntakiyisumba. Kuri uwa mbere igenekerezo rya 9 Gitugutu umwaka wa 2023 mu nzu y'amanama iri ku kirimba c'umukuru w'igihugu ikiriri hatanguye ihuriro ridasanzwe ry'abakenyezi b'imboneza bakomoka mu mihingo itandukanye y'isi rizomara imisi 3. Iryo huriro rikaba ryuguruwe icese n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervain Dirakobuca, aho yasabye abakenyezi kubera akarorero abandi bahereye mu gwaruka na cane cane abana babo mu kubahimiriza kubijanye n'imico kama irondoka rijanye n'amagara meza. Yasabye abarongoye amadini n'amashengero ko mu nyigisho batanga bo kwigisha ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, akamenyesha ko n'amamenyesha makuru nabo nyene bafise uruhara rwo gutanga izo nyigisho. Yasabye kandi abanyepolitike ko bofasha nabo nyene guhimiriza abandi mu gutanga izo nyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza kandi babere akarorero abandi. Mwomenya ko iryo huriro ryabaye ku civugo uruhara rwo gutunganya imvyaro mu miryango nk'inzira ibereye yo gufungura neza no gushigikira iterambere rirama. Arakoze mugenzi wacu Deborah Ntakiyisumba. N'amaparcelle azotangwa ku benegihugu bafitiye amatongo hafi yahubatswe ikirimba c'umukuru w'igihugu hariya ku mutumba Gasenyi mu ntara ya Bujumbura komine Mutimbuzi, ahubwo ko bazoronka ivyo barekurirwa n'amategeko. Vyashikirijwe n'umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Prosper Dodido aho ku wa gatanu gengerezo rya 6 Gitugutu uyu mwaka yariko yishura ibibazo vya bene gihugu hariya Igitega. Tumukurikire. Ngomba mbeshuze nibaza yuko ico ari icifuzo ibitegekanijwe n'amategeko, nuko iyo leta yamaze gutanga intumbero yuko ahantu hagiye mu nyungu za rusangi leta igategekanya ishungusho. Iyo rero kandi baje kuyiharura nibaze yuko leta igiye kuraba ingene izobaha iyo shungusho. Mugabo iryo gutanga ishungusho ni parcelle nta biri bazoronka ivyo amategeko abarekurira. Naya amatongo y'Imaramvya muri iyo komine nyene ya Mutimbuzi, umushikiranganje avuga ati hakozwe amakosa menshi. Hariho amakosa yakozwe n'abakozi ba leta bari bajejwe gutanga amaparcelle, hari amakosa yakozwe n'abajejwe indwara, hari n'amakosa yakoze abenegihugu bihagiye amatongo. Muri ico gihe rero iyo bimeze gutyo harabaye imigwi myinshi yakurikiranye ico gikorwa. Ubu rero barashize ahabona ico nokwita icegeranyo cerekana neza abantu bafise amatongo bayafitiye ivyemeza. Ariho rero hanze kuri kuraha impapuro zo
zo kubafasha kugira ngo bakore n'ibikorwa bifuza. Ariko rero amatongo akirimo ibibazo, ibyo byateza ubwoko bwinshi. Hariho abaronse amatongo bayaguriye uwihagiye, hariho abaronse amatongo baca usanga no mu kurironka yariguriye wari nyaka cyangwa se abonye niwe yari nyaka, cyangwa asanga yarironse ubugira gatatu kandi akaronka ubundi nawe yari nyaka. Muri icyo gihe rero twazi ko nuko bimeze uko twaratunganije neza icegeranyo twarungitse muri leta nayo ko tuzi yuko ari leta nkozi. Aho rero notanga umwizero yuko bazorindira intumbero leta izotanga, kandi twizeye yuko izoba ari nyinshi ihumuriza abenegihugu. Tubandanyije n'inyishu zagiye ziratangwa n'abashikiranganje batandukanye muri ico kiganiro cahuje abenegihugu n'abashikiranganje ba leta y'u Burundi. Umushikiranganje w'ikigega ca leta avunira akagohe abarundi ku bikorwa vyokorwa kugira ngo amahera mvamakungu aboneke mu gihugu, na nyaburya ayo mahera nyene ariyo akoreshwa kugira ngo hinjizwe ibidandazo mu Burundi. Tumukurikire. Amafaranga mvamakungu bakayivamakungu mu kibuga cy'umugani ngo utabonye abasohoka abona akinjira. Iyo tushaka rero ko turonka akinjira mu Burundi tudafise agasohoka, amafaranga mvamakungu yategerezwa kunyurana n'isohoka y'ayo makungu yagiye kuyarondera. Ariko rero siko bimeze. Rero cyo sigura ubukene. Usanga kwezi dufata uko umwaka dukeneye amadolari miliyoni 105 mu kwezi miliyoni 105. Mugabe ibintu ushora hanze kwezi ibingana gato miliyoni 10 gusa. Tugira miliyoni 10 ku kwezi, twebwe turonka mu ushora hanze tuteraniza akawa n'ibyayi n'ibindi ushobora kugira ngo ushobore kubihangira inganda. Icyokorwa ni twigore turakora kugira ngo tugwize umwimbu hagati mu gihugu, tugabanye ibyo dukura hanze. Twigore tufasha waruka kugwiza umwimbu, ufasha abakenyezi kugwiza umwimbu, kugwiza umwimbu mu burimi, ufasha ariko twabwira shinga amahinguriro ahingure ibintu dusuma hanze tushaka kwimura mu gihugu, tugabanye ibintu dukura hanze. Igira kabiri ni ugushinga ingufu mu bintu dushora hanze kugira ngo dushobore kuronka amafaranga y'agaciro kugura ibyo dukuye hanze. Hari ikindi nacyo ni uko kubera yuko tuyifashanya, dukoresha amahera menshi aza mu bafashanya n'igihugu cy'u Burundi, dukoresha ingufu nyinshi mu migenderanire myiza n'ibihugu bifashanya mu Burundi n'amashami mpuzamakungu. Banki yose ikigo mpuzamakungu FMI, banki y'iterambere ya Afurika n'andi mashami mpuzamakungu afasha u Burundi kugira ngo amafaranga azanana n'imigambi cyangwa imfashanyo cyane n'amadeni, ayo mahera yose bamakungu dushobora gushikana ibibazo mu gihugu kugira cyane rero azusubiriza. Aya makuru tuyarangirize mu makuru avugwa mu ntara ya Ngozi, aho buramatari w'intara ya Ngozi Desire Minani asaba ba mustanteri b'iyo ntara gukorera hamwe mu nyabune no guteramira umutekano. Ivyo akaba yabibasavye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 9 gitugutu uyu mwaka, aho yararamutse akoresha inama y'umutekano. Buramatari Minani yasavye kandi abajeje umutekano gukorera hamwe n'abarongoye amakomine. Nayo abarongoye amakomine bamenyesha ko hibonekeza ku mitumba imwe muri iyo ntara ya Ngozi ubusuma bw'inka, mbere zikagenda zibagiwe aho zibiwe. Bakunzi bimbonesha kure ikorera ku buhinga bwa none RTBB indata vyiza vy'u Burundi. Hano tuciye turangiriza ano makuru yacu, tubashimire kubadukurikiye, twenye dushimire na mugenzi wacu Deborah Nakisumba ari mu buhinga bw'ivyuma. Imana ibahezakire.